Ku nshuro ya 16 urumuri rw'amahoro rwaraye rusubiriye gutanguzwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ku civugo tuzirikane igihugu cacu mu gukoresha neza itunga rusangi. Kuri uyu wa gatatu Munyonyo mu mwaka w'2022 niho rwashika mu ntara ya Bujumbura, aho umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ari kumwe n'abarongoye amakomine n'ubuzi butandukanye muri ico gisagara barushikiriza buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva ari kumwe na bamwe mu bashinga amateka batowe muri iyo ntara, abarongoye amakomine, abarongoye ubuzi butandukanye muri iyo ntara n'abenegihugu isinzi. Ivyo birori bikaba vyabereye ku ruzi Gikoma rusanzwe rugabura izo ntara uko ari zibiri. Buramatari Nsengiyumva nabo bari kumwe bakaba baciye berekeza ku mutumba Rubirizi muri komine Mutimbuzi mu bikorwa vyo gusasisima ahariko harubakwa isoko ya kijambere kuri uwo mutumba. Inyuma yaho baciye berekeza ku ruzi Muzazi kuri bibi iyo ntara ya Bujumbura isanzwe ihana n'intara ya Bubanza, aho Buramatari Nsengiyumva yaciye ashikiriza urwo rumuri. Buramatari w'intara ya Bubanza Cleophas Nizigimana ari kumwe nabo bagendanye. Tubamenyeshe ko biteganijwe ko urwo rumuri ruzoca mu ntara zose z'igihugu. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.